canke yo barimwe mu ma propagande ariko arakogwa n'igihugu cy'u Rwanda ahubwo rero ikindi kugira ngo abarundi bose bumve ko ahantu honyine ho gukirira ari mu Rwanda les amis muriko muri beshi cyane intambara igitangura sivyo babaye benshi cyane babaye benshi gose je nanje biko birantangaza Simiti yarigeze kuvuga yuko bamurondeye sivyo hariho imisi yagerageje kuvuga yuko u Rwanda rwamurondeye none rwamurondereye bamuhaye amahera tuvuye ko nabo bararondewe jewe nararondewe kandi sikiganiro ca mbere nkoze mvuga ko narondewe u Rwanda rwarandondeye sivyo hari umuntu yendondeye nsanze inbox aranyandikira ni giki cyose wifuze hano mu Rwanda tuguhe batoyi banje bari nyuma ndiko ndabereka iki none ko batwiza kuba ku Burundi none wumva utaburi kura gusaba kubaka gute turiko turabuta tuja gusaba ama nationality ahandi Yes turabonukuje cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri kompande zine z'isi turabaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye sibone mizira mu promotement camera utarakora subscribe like share comment nubikore kugira ngo bigende neza cyane. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Twaje na Miss Mafyeri wanyu Musumeno wame maso y'inyana mazina yamwubatse mazina yatumye aje mu byunguka acara yakira acara muhezagira amazina ndega twakire cyane mu bwami bwawe bwa Linkarene so ndabaramukije cyane nari ndabakumbuye maratse ko ndabakunda rwose mwaye mumaze iminsi mwumva ijwi ryanje mutambona kabisa sivyo kwanza wahora hiye gusa simba nicaye antuka ko biri kose simba nicaye uri mu byunguka bikagutwara ego gapotera cyane akuzozibuka abantu bawe ndabakunda gose nayo mpamvu uyu munsi ronaje nibaza kutadosura kubasika oya kandi uvanga kuvyemeye nukwisize so kubasika nabisezeranije kandi naho ndabasiga simba ndabasize commentaire mufuma mubona ifoto bamwe kuri Facebook mukabona ifoto mukabona ndashimiye n'abantu bamfelicite bavuga gute gufelicita bamfelicite agwaye felicitation ego bambwiye felicitation ejo kuri contact bari bampaye so abantu benshi bagira ngo ni blague ngo ni ya Starlet ni yaki none gabaje uko bon nuko ko nari ndyohewe iyo foto ntayiteguriye ndyohewe nyene ndiko ndakagetsa ka contact ariko reka ibintu byose no gushima Imana ko ntambwe umuntu wese zaragira canke ageraho eko niko no bivuga yes meze neza ariko meze neza cyane ubona ko ngumani ngo mutagata nibera kabaje ego muri kibono rero hayagwa make muri kibono baje wowe utaratwara y'umutahe ntacurico ntacurabona ntavyunguka urabona ushaka amahera ushaka ibintu bimeze neza genda muri unaskoki ego unaskoki ego kuko muri kibono vraiment ntiwidoga wagiyeyo ntiwidoga washizeyo umutahe wawe wa 12000 ntiwidoga vraiment ushizemwo umutahe ndabibasubiriyemwo ntiwidoga kandi tuguma tubivuga muri buri kiganiro kugira ngo abantu bagenda kandi babimenye kubera ushaka kutaraba kino kiganiro no munsi ejo kwakiraba ego ari ureka tugere mu kiganiro tuba turabona abarundi benshi bahinduza nationalite ego y'u Burundi bakaja mu Rwanda bahindura nationalite y'u Burundi bakaja mu Rwanda bakavuga ati bo turabanyarwanda wewe kijya kintu ukibona gute uginziguriye tufatiye kumuririmbye Kajanine suwa mbere ikintu cyo navuga nibaza yuko hari abantu ibintu bako bifata nka blague canka minenegwe les amis shaka kwibutsa yuko gusa ubwene gihugu bw'ikindi gihugu
ni ibintu bisanzwe, ni ibintu vyari bisanzwe biba, ni ibintu twari tumenyereye. Ariko raba igihugu uriko urasarabamwo ubwenegihugu, urabe na situation tuba turimwo, sivyo? Icambere na mbere novuga si uwa mbere yigaragaje, mugabo nka Kajanine nk'umuntu yarakuze nka kurya twariko tubimenyera muri aba bajene, ariko urya n'umudamakuze afise 60 arimvye imyaka myinshi. Kajanine nta muntu atamuzi mu mateka yiwe, nta muntu atazi yuko yari umurundi, yari umurundikazi. Kera narabaye desi nk'ibibona natangaye. Sivyo? Eske umumama nk'uyu onye akuze, sivyo? Yiyerekanye gutyo onye muri situation turimo. Jewe ndibaza ari nta guciriyemwo. None mu myaka ya 30 agifite katasavye ubwene igihugu. Kubera katabusavye. Cyangwa Rwanda ntibwari bwabe gwiza yaho yoruhurubira. Mbega oya. None se n'urukundo rubajara mu Rwanda? Si urukundo. Liam promote. Tubwizanye ukuri. Twese turakunda amahera. Sivyo? Twese ikintu cyose coza gishaka kugira kugutwara canke kugira iki bakirimo amahera. Sivyo? Yes. Nta muntu nkujya afise ubwenge bukwiye yoja gusaba ubwene gihugu atakandi kantu kari pembeni. Sindiko ndabitahura. Les amis. Ni benshi bahendeshejwe amahera twagiye turumva. Canke yo barimwe mu ma propagande ariko arakogwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ahubwo rero ikindi naco kugira ngo abarundi bose bumve ko ahantu honyine ho gukirira ari mu Rwanda. Ari mu Rwanda. Les amis muriko muri benshi cyane. Icambere na mbere novuga abantu bose bakubasaba ubwene gihugu mu Rwanda. Jewe ukuntu ndiko ndababona. Nabafata icambere nk'abamaneko. Abaneko? Bamaneko. Baje kuneka igihugu cacu. Kugira baronke ayo bajana canke ayo bavuga. Sivyo? Ica kabiri novuga mu Rwanda nta kintu do special kiriyo gusumba hano mu Burundi. Ntibarima. Sivyo? Sibo abakozi ba cane bavuga ngo barakora aba business. Siko? Ngira nuko hari ama etage akazi. Oya, etage nayo uzibonera inyuma ntuzibonera indani. Kandi etage size abanyagihugu benshi. Zike ni za leta. Cyangwa ugasanga niza abanyamitari. Voilà niza abanyamitari. Kandi benshi amazu yose ari mu Rwanda sayi munyarwanda yumvukira yahajya. Twibukanye ko n'u Rwanda atari urwabo. Muriko muje mu gihugu cagutswe. Urumbira igihugu cwanyu. Ufise ko ubaje. Sivyo? Mbega wova ngaha anye ukora mariage ku buntu, ukora ibintu byose n'igikombe batakirihisha n'idirisha bataririhisha, ukacija mu Rwanda ngo mariage ngo na makori. Sare urayirikori n'igitambara wagirishije decor ukirihirikori. Urumva yuko ari ubwenge bwinshi bukujanyeyo, tugufate yuko uri umunyabwenge wa kera. Les amis, tuze turicunga ku bintu tugerageza tugakora muri situation turimo. Kuko hari ibintu bitoroshe gutahura, naho wo bitera mu rushinga umuntu atashobora kubitahura. Sivyo? Liam promoter. Gerageza urabe abajene bagerageje gusaba ubwene gihugu. Intambara igitangura. Sivyo? Babaye benshi cyane. Babaye benshi gose. Cyenanje biko birantangaza. Simbizi yarigeze kuvuga yuko bamurondeye. Sivyo? Hariho imisi yagerageje kuvuga yuko u Rwanda rwamurondeye. None rwamurondereye. Bamuhaye amahera. Tuvuge ko nabo bararonde. Jewe nararondewe kandi sikiganiro cambere nkoze. Mvuga ko narondewe. U Rwanda rwarandondeye. Sivyo? Hari umuntu yandondeye nsanze inbox. Aranyandikira ni giki cyose wifuza hano mu Rwanda tuguhe. Urumva? Kugira ngo umva bara umuntu afise influence. Voilà. Kugira ngo ngende mvugire u Rwanda. Ngende sabe n'ubwene gihugu niryo tugikubaguha. Siko? Premièrement banyemereye imodoka ngo zimze cyane inzu n'akazi keza.
na bureau kwa ncambandanya n'aka kazi kanje ariko narabwiye ati jamais niyo umuntu ashobora ntera ndamubloka dufate ko rero nabo koko je nanje sindabitahura ukuntu bino bintu biriko biraba bikaba mwibi bihe voilà kubera iki avant bataturondeye ubica kintu kandi niyo baturondera avant twari kwibaza wayi baturondeye hari kwategurwa iki kuko umunyarwanda imisi yose yama ategura ikintu agitegura avant iyo agiteguye ibaze kwanza ico kintu kuriko kiraba kiriko kiba kubera iki abantu bashobora kuba ari inoti bayikacura bien sûr bakayihekenya erega si inoti zabo ni inoti z'abazungu sivyo ziri muri propaganda nyene y'akazi ego siko twebwe turi abantu bagerageje kurondegwa tutemeye hakaba hari n'abandi bafise intege nke yoba afise besoin y'amahera kanaka cyangwa ugasanga nyene nta mutima wo patriote afise voilà patriote afise nta mutima wo gukunda igihugu nta mutima wo gukunda bene wabo bari nyuma kuko hajya urinze ugenda nabi nyuma yiwawe ubu bahebye gisigura yuko hariho abantu babonye ka Janine bakagaye ibyo akoze Dread wa mbere nabigaye cyane kuko kuvuga yuko yoba ari umunyarwandakazi kuko dusanzwe tuzi ko ari umurundi mu myaka 60 twari tumuzi yavuze ko mu Burundi yahabaye ariko igihugu agiye kubandanyirizamwo abaho neza ari mu Rwanda abaho nyene umva ngaho yarabayeho nabi erega ugerageza kumviriza amajambo yavuze niho yarahabaye cyese nibaza ko yarahabaye ntaco dusuppose ko yahabaye yarabayeho nabi ko mu Rwanda ngo agiye kubaho neza agiye kuronka iki de special aha yabuze mu Burundi rero bino bintu none tubihuze n'ibintu biriko biraba rero tubihuze n'ibintu biriko biraba sivyo kuko gushika isaha abantu benshi bakubagerageza gusaba ubwene gihugu mu Rwanda simbona impamvu kandi ubiravye bica mu media yabo cyane bien sûr none abantu twe basabi ubwene gihugu ngaha mu Burundi kuriki turaba posta niho rero nanje nibaza sivyo kubera iki ubwene gihugu burya ihiti kurusha indirimbo voilà iki nico cuno babwira ibi bintu birimo agatego kenshi cyane kandi abantu bakubaja mu Rwanda gose mube maso kuko aka kantu n'agakino bariko barabakinisha agakino kandi muzogenda kubibona mu nyuma bitagikunda ko mugaruka hano mu Burundi ikindi cyo bw'abanyarwanda abarundi bakoje mu Rwanda muzeza kuregreta mubone yuko mwe ko muja mu Rwanda muregrete impamvu mwagiyeyo kandi muregrete bitagikunda ko mugaruka hano mu Burundi wacu c'est ça nizama igihugu ciwawe camari cawe ibintu byose wokora muhira hamari muhira kuko igito gitabwi wawe namandiko ndakoma induru garuka sha mu Burundi namwe mwese mwagiye murahunga ibintu bitagira umutwe n'amaguru muhunga ibihuha mu Burundi tubayiha amahoro tumeze neza uri kuhunga iki wewe uve ngaho mu Burundi ni wara amahoro uje mu Rwanda bashari ibintu none baguhaye inote ure kujayo nanje kubaye amayenka yanyu hewe nyimbo kuntu mbari impano ufise oya les amis tugende bukebuke ningabirano mbega jewe ngiye sivyo ndi muri 25 ans wa 18 ans ndiko ndamwereka iki ico kintu kugira mufate decision muraciyumvira batoyi banje bari nyuma ndiko ndabereka iki none ko batwiza kuba ku Burundi none wumva utaburi kura gusaba kubaka gute turiko turabuta tuja gusaba ama nationality ahandi nikibaho kandi waraba reka tugaruke ku bintu ka Janine yo bararanguye mu gihugu cacu c'u Burundi yegize reka tugaruke ku migambi ka Janine yo bararanguye mu gihugu c'u Burundi hari numwe wewe wobuze dukuru kwimana bambeshe ka Janine nta bintu ndamuzi ko atari kuririmba
yego yarabaye umustar kugira twebwe tubone ko umuntu akunda igihugu tubaza kureba imigambi yakoreye igihugu hari we n'umwe wowe ubuzi ko abastar imigambi yabo tuba tuyizi imenyekana nta n'umwe ni muri ivyo kazi yarinze imyaka myinshi navuga ko ataciye amariye igihugu rero sinanse ko umuryango wowe uhombye ariko ntaco uhombye ngira tuzarabarungikira ku mahera agiye guca hariya mu Rwanda ariko ngira ndababwire yuko twebwe igihugu ataco gihombye kora akajamwe nagiye canke n'abagiye bose ntaco bahombye kuko akansi uraheba ugakura kamaboko nta nubwo tuzicuza ngo twarabuze abantu abagenda havuka abandi mugenda havuka abandi baza bakunda igihugu kuko bazoza baza tubabwira histoire tubabwira ibyo twaciyemo n'ibyo two turacamwo tubabwira i Burundi bwavuye niyo uriko buraje abari bazi histoire nimwe muzogenda abandi nabo dusigara tubabwira igituma mvuga bino bintu ko ari ama promotion babagirira DJ Ira igiha ahinduye nationality urabonye ingene yavutswe voilà uracamwumva erega nivyo ndiko ndavuga urazi ndakugira ikintu kimwe ukigenda ari promote ni ibintu biryoshe wumva ko wahamagarira n'abantu bose ati yo ingo tugenda biraryoshe baca kugira promo ukamenyekana none DJ Ira kwa kumenyekana kwawe yaciye azima je nawe ndabona kera naza no gukubita utudirino twa concert voilà uyo chayi ubu ntatagira none yozahe platform ziwe nta madiri mbona shaka ndasavye ubwini gihugu les amis kugira ukora ikintu nimba warace ku ntebe y'ishuri iryo ban pupitre hari ikintu twigisha mu gihe naho woca kuri ban pupitre ukabuzi yuko ubwenge bukiri mu gatsintsiri nkaba DJ Ira uri kijuju kuko sishobora gutahura ukuntu wewe n'ubwenge bw'iwawe n'ubukumi bw'iwawe canke ubugabo bw'iwawe ushobora kuja gusaba ubwenge igihugu atana amahoro gifise bavuga ko cateye imbere ariko cateye imbere gute niyo promoter nukuri iterambere ry'iwacu twengahe mu Burundi twishimira nuko turi amahoro atanukwirukako mbega mu Rwanda ugende gute ahantu hose urenganye umupolisi sivyo mu bisanzwe bafise ikintu baguma biyagiriza bafise ikintu baguma bikeka siko 18h urabona abantu mwibarabara 18h n'abantu baba bari mwibarabara mu Rwanda 19h uwo bafashe wewe ni too much sivyo kabisa niyo promote ibintu dovuga mu Rwanda ni byinshi nuko gusa dufise ibukeha bwenge bw'abantu nukuri nibaza yuko abantu bose bako baragenda ari abantu bizeyaga mukama benshi batace kuno beshuri vraiment ngira nabantu batinya ubuzima buzimvye rero uti asha nukuri nubu ndavuze ati abantu bazi yuko igihugu cy'u Burundi batazokora ngo bakura amaboko mu mpuzu genda mu Rwanda niho hari binebwe hoshigenda mutuvireho hasigara bakora hasigara barondera twiterera imbere kuko nitwebwe tuzumva umugambi leta izo birikira tuzanira kabisa kadugushimire cyane aru ego tugushimire cyane gose tushime n'abari ko baradukurikirana turabakunda cyane ciao ciao